Amahoro neza mwese bakunzi ba Jerome Hakizimana umutarambirwa eka mbere n'abakunzi b'ibikorwa byacu. Uno munsi ndabayagira kukuntu amabarabara yashoboye kubakwa kugeza ku rugero tuyabona ko muri iki gihe aho ni hehe mu gihugu c'Ubushinwa. Inyubako rusangi z'amabarabara zifise akamaro ntangere mu buzima bw'igihugu eka mbere no mw'iterambere ry'abanyagihugu bacu. Amabarabara mabi nayo akabatuma haba iduka ry'ibiciro byo kwiyunguruza ndetse bikanatuma n'ibindi bisata bikorwako. Ubushinwa buramaze canke mbere bwaramaze kuva kera gutorera umuti ico kibazo mu mwanya kandi muto. Gumana nanje gushika neza na neza mu mpera, hanyuma muranashobora no kugira ico mubivuze ko hariya muri commentaire mutubwire ingene mwavyakiriye n'ico mwahakuye. Murahawe ikaze. Ibirometero 750 kw'isaha niwo muvuduko amabarabara yo mu Bushinwa yubakwako muri kino gihe. Haraheze igice c'ikinjana ibijanye n'amabarabara y'ikaburimbo mu gihugu c'Ubushinwa cari kimwe mu bintu biri hasi ku rugero rwo kw'isi yose. Uburongozi bwo mu Bushinwa buraheza burabona ko hakiriho byinshi byo gukorwa. Ibintu byagiye guhinduka mu myaka ya 80 bamaze kubona neza ko atamabarabara agezweho iterambere ritaba rigishoboka. Hari n'icivugo caciye kivuka muri ico gihe muri ico gihugu c'Ubushinwa aho bavuga bati si nous voulons devenir riches nous devons d'abord construire les routes. Bisigura biti nimba dushaka kuba batunzi tubwiriza ubwa mbere na mbere bwobwo kubaka amabarabara. Ni muri ico gihe nyene ubutegetsi bwemeza umugambi wa mbere wo kubaka ibarabara rusangi ku muvuduko munini ndetse n'amategeko agenga iryo barabara akaba yagiriwe ko ashigwaho. Ahazova amafaranga yo kuryubaka naho haraboneka. Mbega mwibaza ko hari hehe? Amafaranga yava muri leta, amafaranga akava mu banyagihugu, amafaranga akava mu yabungabunga amabarabara, ko murazi ko amabarabara hari amafaranga agenda aratanga ku miduga ica muri ayo mabarabara, amatagisi nyongerwako iyo umuntu aguze imodoka nshasha eka mbere niyo binjije igitoro. Rero kuva mu mwaka w'igihumbi 1985 ivyo byose byari bigengwa n'itegeko ryihariye kuri ivyo bibazo. Muri ico gihe nyene uburongozi bw'Ubushinwa bwatanguje uburyo bushasha bwo gutoza amamodoka amafaranga y'ibarabara, aho nyene umuduga ari ku rugendo yerekana ikarata arihirako baje do telepéage mu gihe yegereye aharihigwa iyo tagisi canke iryo tagisi ryo kubungabunga amabarabara yo mu bwoko bwa autoroute. Ivyo navyo akaba ari byo bita péage autoroutier mu gifaransa. Hakaba hari rero mu ntumbero yo kugaruza amafaranga aba yarakoreshejwe mu kubaka ayo mabarabara neza na neza. Ibarabara rya mbere ryemerera imiduga umuvuduko munini ku birometero 18 n'igice hagati ya Shanghai na Yangding ryaruguruwe mu mwaka w'igihumbi 1988. Inyuma yaho umurindi wo kubaka amabarabara nkayo wagumye wiyongera. Mu myaka 10 yonyene Ubushinwa bwarashoboye kuba bwamaze kubaka amabarabara angana n'ayubatswe n'Uburayi mu myaka 50. Hambavu yo guteza imbere ubukomezi bwiza bw'amabarabara muri rusangi, kubaka ayo mabarabara ya autoroute byanatumye kubakwa ihinguriro ry'ivyapa byo mwibarabara n'ibindi byankenerwa mu kubaka amabarabara. Ivyatumye imiryango itari mike iharonkera akazi ndetse iriteza imbere gusumba uko vyahora. Ivyankenerwa mu bwubatsi bw'amabarabara byarabonetse gutyo kubaka ayo mabarabara yo mu bwoko bwa autoroute biba birabandanije ku muvuduko ndetse udasanzwe. Mu ntango z'ikinjana ca 21 uburebure bw'amabarabara nkayo yaramaze kubakwa bwarenga ibirometero 10,000. Ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2002 bwari bwamaze kugera ku birometero 200,000. Nayo muri 2008 bukaba bwaharugwa ku birometero 60. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Ubushinwa bwafata ikibanza ca gatatu kw'isi mu bihugu bifise amabarabara menshi akoze neza kandi mu buryo bugezweho ku birometero birenga 1,088,000. Uno munsi
Ubushinwa bufise ibiraro arivyo bitarugwa birenga ibihumbi 300, muri vyo ibirenga 100 bikaba bifise uburebure burenga ikirometero. Muri rusangi ku biraro indwi vya mbere mu burebure kw'isi mwomenya ko vyose ari ivyo mu Bushinwa. Akarorero ni kiraro ca Dongai. Mu ntumbero yo gutuma ikivuko ca Shanghai gishobora kwakira ubwato bunini cane, ikivuko c'agakura carubatswe kw'izinga ricegereye. Aho ibarabara rijayo rifise inzira 8 z'imodoka ku burebure bw'ibirometero 32 n'ibice 5 canke n'igice. Urumva ko iryo barabara ridasanzwe. Iyo nyubakwa rusangi yatwaye imyaka 3 bariko barayubaka, harimo gushirako ibyangombwa byose ndetse n'umuco ku rwego rwo hejuru. Kubijanye n'ivy'amabarabara yo mu buryo bwa none, ico gihugu gifata ikibanza ca kabiri kw'isi. Muri ico gisata abashinwa nta gishasha na kimwe batoye. Inzego z'ubutegetsi n'izo mu karere ziratunganya uko ibijanye n'amabarabara vyotezwa imbere hisunzwe iterambere mu butunzi bw'ubuyobozi bujejwe ivyo kunguruza abantu n'ibintu, eka mbere bakongera bagafatira no kwigwirirana ry'imiduga. Hari amahera menshi muri ico gihugu, nivyo harimo kandi nayo kubaka inyubako rusangi zigezweho. Mu myaka iri hagati ya 2005 na 2010 ivyo gushira imitahe mu vyo kwiyunguruza vy'ikibiriraho ku rwego rw'igihugu Réseau National de Voies Express vyatwara Ubushinwa imiliyaredi zigera kuri 18 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka. Ubu naho mu gihe amabarabara makuru kandi y'agakura aza ahari kandi akora, bashira imitahe mu vyo kubaka amabarabara ingana ku miliyaridi 12 z'amadolari ku mwaka. Abategetsi bo mu karere canke bo muri ico gihugu nibo bafise uburenganzira bwo gukurikiranira hagufi ingene vyubakwa, ariko ivyo bigashikwa ko hifashishijwe amafaranga y'abanyamitahe. Leta canke akarere baraheza bagasubiza ayo mahera abanyamitahe mu gihe ibikorwa byose biba byatunganye, ariko kandi mu kiringo kiba gitekanijwe n'amasezerano contrat. Umurindi ukubaka amabarabara biriko muri ico gihugu c'Ubushinwa ni imwe mu ngaruka nziza z'uwo mukenyuro. Erega abubaka amabarabara bo bashaka guhabwa amahera yabo n'ingoga na n'ingoga. Ivyo rero bigaca biheza bigatuma badakora ibintu bikomeye, bigaca mbere binateza uruhombo igihugu. Murumva ko rero bobo babitoreye umuti bikora ku banyamitahe. Ni mu gihe uburambe bw'ibarabara muri ico gihugu ari kuva ku myaka 25. Iyo niyo myaka mike baha uburambe bw'ibarabara. Kugendera mu ibarabara ahatari hake mu Bushinwa ni ku buntu, ariko hari ubwoko bubiri bw'amabarabara ubwirizwa kuriha kugira ngo uyagenderemwo. Ayo nayo n'amabarabara y'igihugu yubakwa ku mafaranga y'igihugu, hamwe n'amabarabara y'ubudandaji yubaka ku mitahe y'abanyamashira hamwe entreprise. Ku muntu yifitiye imodoka isanzwe nta tandukaniro riba riri hagati y'ayo mabarabara abiri, ariko nkuko amategeko y'Ubushinwa bivuga, amabarabara yubatswe ku mitahe y'igihugu areka kurihisha mu kuyagenderamwo inyuma y'imyaka 15 ariko arakora, nayo ayubatswe ku mitahe y'amashira hamwe ahagarika kurihisha abayagenderamwo inyuma y'imyaka 25 atanguye gukoreshwa. Ambuteyaje y'ibirometero bitari bike ni kimwe mu bintu biba bihanze ibisagara binini nka vyose. Mu Bushinwa ho hasanzwe hari n'abanyagihugu barenga umiliyaridi n'ibice 4. Uburongozi bwo mu Bushinwa bwarafashe ingingo yiharije kugira ngo buhangane na ambuteyaje mu bisagara binini. Kwinjiza imodokari Ibing ni hamwe mu gisagara cyo mu Bushinwa idasanzwe itahaho bisaba uruhusha rudasanzwe. Nayo abanyagihugu bahaba ntibategerezwa kurenza iminsi 4 mu ndwi yo kwinjira hagati muri ico gisagara ca Bing. Iyo minsi nayo ikamenyekanira kuri plaque canke imparati y'imodokari.
nyene imodoka ifise imparati y'igiharuro cayo ca nyuma kigaburika na kabiri aca ajayo ku munsi ugaburika na kabiri mu ndwi. Nayo abigiharuro ca nyuma ku mparati y'imodoka yabo kitagaburika na kabiri bafise uburenganzira bwo kuja ibing ku munsi utagaburika na kabiri mu ndwi. Amafourgon arizo modoka ziherekeza amatereni kumwe n'amakamyo zo zirekuriwe guca mu mabarabara yo mu bisagara binini binini mw'ijoro gusa hagati y'igihe c'isaha 5 z'ijoro n'igihe c'isaha 12 z'igitondo. Kuva mu mwaka w'2000 uburere bw'amabarabara ya kijambere yo mu bwoko bwa autoroute mu Bushinwa bwikuvye canke bwigije inshuro 10, nayo muri 2010 Ubushinwa bukaba bwaciye busumvya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gisata. Muri 2020 uburebure bw'ayo mabarabara bukaba busumba ku bice 50% amabarabara y'ibihugu byose by'Iburayi ashizwe hamwe. Ubu bategekanya kwifuka ibihugu byose mu burebure bw'ayo mabarabara harimwo nayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayo mu Buyapani n'ayo muri Korea y'Epfo. Urugero rwo kubaka ayo mabarabara autoroute ruri ku birometero 10,000, ibisumba kure niyo ivyo abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakora. Muri make iterambere mu by'ubutunzi ntibishoboka ata mabarabara meza hari. Ubushinwa nta gihanitse bakora nubwo iterambere ry'ubutunzi ritangaje. Ico Ubushinwa bukora hanini ni iki? Ni programme ya leta ncabwenge, programme de l'État intelligent, itewe inkingi na systeme yo guhana abagiriwe amakosa itaravye mu maso, guhimiriza abantu gukora amasoko mvyazwa myimbo ahagaze neza. Ivyo nivyo bintu nyamukuru vyashikanye Ubushinwa aho bugeze ubu mu bijanye n'amabarabara. Tugarutse rero iwacu mu Burundi, igisata c'amabarabara cifashe gute? Duhereye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, nivyo ayitwa autoroute arahari, ariko yifashe gute? Ko twumvise ko ataterambere ryanyaryo rishoboka atamabarabara meza ahari, twe iwacu mu Burundi hariko hakorwa iki ngo tuyaronke? Abanyamitahe boba bashiramwo uruhara uko twumvise ko mu Bushinwa bikorwa? Mbe hamwe amashira hamwe yo kwemera kubaka amabarabara meza cane, abayacishamwe ingendeshwa bo kwemera kuriha binye bita péage autoroutier mu myaka 2025 nkuko twumvise mu Bushinwa vyakozwe? Ego baravuga ngo gato karakura, kandi nivyo igikuru nishaka n'intumbero nziza igihugu ciha. Ambuteyage muboni wacu twoyitorera umuti gute? Turabiye ku mparati nko mu gisagara ca Bing mu Bushinwa, yamara iwacu ngira ngo nta ngorane ambuteyage iteye. Abahabwa amasoko yo kubaka amabarabara twe iwacu bayaha ikiringo c'imyaka ingahe y'ubukomezi kugira ngo bishobore kuba ryatanguye kononekara? Ko mu Bushinwa twumvise ko mike ibaho ari 25. Naha ndangirije uno munsi. Nimba ufise ico ukuye muri ino video, erekana ko wayikunze, ugira ico uyivuze ko muri commentaire, ndetse unayisangize n'abandi. Twungurana ubumenyi buke buke, Uburundi buzogera kure mu vy'amabarabara. None ibarabara ry'indarayi rizoca Igitega rivuye muri Tanzania rikajabuka no muri Kongo, ntimuzi ko riri ku rutonde? Dushiremye ingufu indongozi zacu zitange intumbero nziza, birashoboka ko ivyo twifuza tubishikako. Jerome Hakizimana umutarambirwa, biraduhimbara kuba mukunda ivyacu bikorwa. Dusamiranira Bujumbura ku butunzi mugwa. Gumana nanje nkwereka ingene itunga ryawe rishobora kubera abandi cigwa, maze twese dutera imbere atavyo kuhagwa. Ndabakunda cane, nagahindukira. Bye bye.